bashasha barenga 14,200 bo ku mitumba itari mike igize intara nshasha yagutse ya Burunga nibo bakiriwe mu mugambwe CNDD FDD. Ivyo birori bikaba vyari birongowe n'ubuserukizi bwo mugambwe muri iyo ntara ku Civugo. Umuntu wese aje akugana n'umugisha kandi akwiye kwakirwa icubahiro n'urukundo. Sylvain Zikoruriho arongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara nshasha yagutse ya Burunga avuga ko ata muntu numwe yokwanka kwakira abanywanyi bashasha bisabiye kwinjira mu mugambwe CNDD FDD kugushaka kwabo atagahato karimwo, nkuko atadini na rimwe risubiza inyuma abaje barigana barondera agakiza. Ivyo birori bikaba vyasozerewe ku mutumba wa Sampeke muri komine Makamba bitewe iteka n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Referiano Ndikuriyo asanzwe ari imvukira y'uwo mutumba. Mwijambo ryiwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD akaba yamenyesheje ko bagiye guhagurukira indero y'ibiswi vy'inkona, agahamagarira abene gihugu kuvyara ku rugero no guhindura ingendo mu kibano. Uyu munsi mu ntara ya Burunga wari umunsi wo kwakira umunyamabanga bashasha nkuko vyateguwe n'umugambwe muri iyi ntara nziza ya Burunga. Twashimye rero gushika kuri umutumba mwiza wa Sampeke aho umwe wese ahavuka kugira ngo natwe ivadikanye na programa y'umugambwe mu ntara. Uyu mutumba wa Sampeke mu mpera z'umwaka twari ngaha twakira umunyamabanga bashasha n'uwo munsi twakiye bashasha kandi nabo 89 basigaye nibuke bazoza kandi simaka bahere nabo nyene barakeneye gukorako. Mugabo uzoza nizomanye uyu mugambwe CNDD si umugambwe n'igihugu, no mugambwe wavuye mu maraso. Amaraso abana Burundi bitanze bakavuga bati aho vyabere ni kera bagaca umurongo, bakavuga bati umwene gihugu ateza kubaho mu mahoro n'umutekano, arime yimbure, atunge atunganirwe, avyare aheke. Mugabo ikiguzi yabaye amaraso. Umugambi uvuye mu maraso ni igihugu. Turi ngaha turaye tuvuye mu nama ya komite nkuru y'umugambi CNDD FDD Ngozi aribuye kwa sokuru wacu Petero Nkurunziza. Hari byinshi byashitswe ko dusaba yuko ubusokizi bw'umugambi mu ntara makomine buzobusigura neza. Mitegurira ibikorwa ugwaruka mu kumuci nta kuguma mwizungurukisha, murondera ibikorwa mukore, imbonera kure gufyatura amatafari kugira twubakire abarwanye bariko barashika mu zabukuru. Turakena imiburiburi mu gihugu cyose yuko twubakira abarwanye inzu 125 zihuta, ibiswi by'inkora bifite inguvu, imbonera kure zifite inguvu, mumenye baje barwanye ni ba papa ni basukuru bacu. Iki gihugu caragwaniwe umwe wese niteka giyiwe. Umugambi CNDD FDD uriko apanga neza kubijanye n'imbona kazoza kugira ngo mu 2040 igihugu cacu kiza igihugu cifashe. Mugabo mu 2040 ni kera. Mu nama ya komite nkuru twaravuze ibijanye n'urugo, urugo rwifashe. Bagumye bangazoga kwa ngaha twicare hasi tudahagaze twerekane ivyerekana ko urugo rwifashe. Umwe wese acagenda vyanditse acaza kuraba muhiri wiwe ati kicaravuyemwo abivura, iki caheze abivura, iki catora umuti sawa. Ni byinshi cyane, inzu nziza, isuku, ahuba ku mubiri, ahuba aho ukorera, kunywa amazi meza, inzu nziza, ibintu byinshi kuba utarinze abana batatu. Ega rero abantu baguma bavyara bagasanga bavyaye abana adashobora no kurera bataronka n'irasiyo. Ubu rero mumbona kazoza tuvuga tuti umuntu navyara umwana umwe babiri, abonye bakuze neza aca vyara wa nyuma wa gatatu. Kandi nta higanwa ririho ngaha kuko kuvyara benshi bakunanira kurera ugasanga barafutaye, uvyara umwe babiri bakayira neza. Kandi dukeneye yuko abakiya rugamba bari mu nguvu
z'igihugu mu iterambere. Ntidukeneye ko baruha cyane. Iyo umuntu avyaye abana batatu yobatunga, mugabo vyaye 9 naho uragerageza ntiwobagaburira. Nico gitwa dusaba nk'ibiswi vy'inkona vyovyo kuva mu kwezi kw'indwi, kuva ku mwana afite imyaka 9 gushika kuri 17, tuzobigisha byose birimwo. Muzokura muzi yuko muteza gupanga igihugu ku mategeko n'ubushake bw'iyo bikeneye kuja. Nimba uzokura ukuba kugwawe n'umusore uri nkumi, mukamenya muti twebwe duteza kugenda 1 2 byagoranye 3 unamaliza chapa kazi tezwe n'umuryango. Twaravuganye ingene tugiye gutera imbere, ingene igihugu cyacu. Murabona hari igihe tubona igitoro kigakena, mugabo uko nabivuze mu kiganiro barabibajije, twaravuze tuti igitoro ntibagikaba n'amateke. Igitoro ntuca vya bitoki vya gisampeke uje kugura igitoro muri Tanzania. Igitoro kigwa amafaranga va makungu. Ayo nayo giye tuyaronke. Twafashe ibintu bitatu. Icambere gusubiza agateka ibitego nje kukamazi, ikawa, icayi. Ku buryo mu myaka 4 twimbura itoni 45,000. Aha ani hafi miliyoni z'amadolari, miliyoni 360 zingana miliyoni 30 ku kwezi, zingana n'amahera igihugu keneye kugira ngo igure igitoro hanze. Gushora umwavu hanze, uyu mwavu wa fomi twihaye imbono yuko mu myaka 5, mu myaka 2 twoshaka ku itoni 500, tukaba amafaranga amarundi imiliyoni hafi 450. Ibyo byose nivyo twihaye. Ikindi giye guteza imbere imiryango, tuzovyigisha mu vy'inkona, tuvyigishe mu mbonera kure, tuvyigishe mu makiyarugamba, ni igiterwa civoka. Igiterwa civoka twasanze ari igiterwa kizotunyarukiriza iterambere ryihuta ry'ingo n'imiryango. Tugiye guhimiriza rero yuko umuryango wose n'imiburiburi wogira ibiti 10 by'amavoka byo mu bwoko bwa ruhere. Nico giterwa twabonye hanze, twaragiye tuzunguka mu bihugu, dusanga ico giterwa kirasha guteza imbere imiryango. Mu myaka 5 ku giti kimwe hava kw'ibiro hafa 200. Ufise ibiti 10 uronka itoni 2. Bamwe mu banywanyi bashasha bakiriwe bahora mu yindi migambwe bavuga ko bashimye kwinjira mu mugambwe CNDD FDD kuko babonye ufise imigambi myiza n'imbona kazoza. Nitwa Nakatimana Anosiate, nahora mu mugambwe wa CNL, nari umwanya sanze. Jewe rero icyatumye mvayo masenere nta mahoro. Hanyuma candajaho niyumvira ati reka jewe nje mu bandi hama nakigwe mu mugambwe wa CNDD FDD ufise imigabo n'imigambi. Ndashimye ukuntu munyakiriye, n'umusenera ariko aranyumva, ndamuhanura aze aveyo. Abasenera bose bariko baranyumva bayi. Ibirori byo kwakira abanywanyi bashasha mu mugambwe CNDD FDD mu ntara nshasha yagutse ya Burunga bikaba byariko bibera ku mitumba yose igize iyo ntara uko ari 544. Amashyi hejuru.